Bavukanye mwese mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ngaka kakanya keza ko gusoma no kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana Ecclesia mawe wacu yadutegekanirije kuri uno munsi wa gatatu w'Idominika ya 33 yo mu mwaka mu gihe c'amasabamana gisanzwe. Ngaha rero aho tugiye gukura ibisomwa tugiye kuzirikana kuri uno munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'abapfiriye Israeli, aho twumva ingene abavukana indwi kumwe na nyina wabo bemeye gupfa haguhemukira amabwirizwa y'umukama n'isezerano yiwe. Izaburi ni ya 16 canke ya 17 igira iti: umunsi urizina nzobona ubuninahazwa bwawe mukama. Inkuru nziza tuyisanga mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Luka mweranda, ikigabane c'19 kuva ku murongo wa 11 gushika ku wa 28. Muri ino nkuru nziza Yezu akoresheje umugani amenyesha abariko baramwumviriza inyifato ibereye mu kurindira ihindukira ryiwe. Umwe wese ategerezwa gukoresha neza ingabirano yamuhaye ngo yitegurire neza umuzo wiwe. Muri kumwe na Patiri Hatungimana Eric wo muri diocese nkuru ya Gitega. Yaga mukama, umusavyi wawe arakumviriza, niwe ufise amajambo y'ubuzima budahera. Ivyo dusoma mu gitabo c'abapfiriye Israeli. Hari n'igihe abavukana indwi bafatwa be na nyina wabo. Umwami Antioki abahatira ku nyama z'ingurube itegeko ribuza, ubwo nyene niko inkoni n'ikiboko vyabasiranako. Nyina wabo abonye abana biwe indwi bapfiriye umunsi umwe, arabirinda ataco yinona kuko yari yizigiye umukama. Yabaye agatangaza kakatabonetse kandi ntawo mwibagira. Yarabaremesha umwe mu rurimi rw'abasokuru. Ivyiyumviro vyiza vyiwe vyamuteye kwemeza imvugo yiwe ya cigeme akoresheje umutima rugabo. Yababwira ati: sinzi ingene mwatanguye mu nda yanje, si jewe nabahaye umutima n'ubuzima, si jewe nateranije ibihimba vy'umwe wese muri mwebwe. Nico gituma Rurema we yatunganije ivuka ry'umuntu kandi akaba inkomoko y'ibintu vyose, azobasubiza umutima n'ubuzima we munyakigongwe, kuko ubu mwigaye mwebwe nyene kubera amategeko yiwe. Antioki yiyumvira ngo baramugaye kandi yiyumvira ko ayo majambo arayo kumutuka. Umuhererezi yaragihema, aramuremesha mu majambo kandi ararahira ko azomuhitunga n'ikinezero aramutse ahevye imigenzo ya basekuru, ko azomugira umutoni wiwe kandi akamushinga ibikorwa bihambaye. Uwo musore arazibira amatwi. Umwami azana nyina iruhande ya wa musore amubwiriza kumuha impanuro zo kwikiza. Amaze kumugobera umwanya utari muto, aremera guhanura umwana wiwe. Araheza rero aramwegera, arunama, araba iryininga wa mwicanyi, avuga mu rurimi rw'abasekuru ati: ubura bwanje, babarira nyoko yagutwaye imbanyi amezi 9, akakonsa imyaka 3, akakugaburira agatako, akakurera gushika unganutyo. Ndakwinginze mwananje, raba ijuru n'isi nibirimwo, kandi umenye ko Imana yabikuye mu busa, kandi ko n'umuryango w'abantu ariko kuko. Ntutinye uwo mwicanyi, ntuheme bene nyoko, wemere wicwe, kugira ngo mu gihe c'ikigongwe nzogusange hamwe nabo. Ngo abe agiheza kuvuga, wa musore ati: urorereye iki? Singamburukira umwami ngo ngambararire ivyashinzwe n'ibwirizwa Musa yahaye basokuru. Nayo wewe wigize inkomoko y'amashano yishe rubi abahebreyi, ntuzosiga ukuboko kw'Imana. Iryo ni ijambo ry'umukama.
umunsi uri izina nzobona ubuninahazwa bwawe mukama. umunsi uri izina nzobona ubuninahazwa bwawe mukama. Mukama, umviriza urubanza rwanje, tega ugutwi ndakuborogere, umviriza igisabisho canje, kuko akanwa kanje kazira kubesha. umunsi uri izina nzobona ubuninahazwa bwawe mukama. Nagumye ntambuka mu nzira zawe, ikirenge canje nticigeze gitsitara. Ndakwambaza kuko utobura kunyishura mukama, ntega ugutwi wumvire ijambo ryanje. umunsi uri izina nzobona ubuninahazwa bwawe mukama. Unzigame nk'imbonero y'ijisho, unkingire ikibaba. Nanje nzokwihweza inyonga zawe mu butungane, nikanguye naho nzohozagazwa no kukubona mu maso. umunsi uri izina nzobona ubuninahazwa bwawe mukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Luka mweranda. Abantu bariko barumva amajambo yiwe, Yezu yongerako umugani kuko yari hafi ya Yeruzalemu kandi kuko bari biteze ko ubwami bw'Imana bwibonekeza muri uyo mwanya nyene. Arababwira rero ati: habaye umuntu mbere wa koko yigira mu mahanga ngo yimikweyo aheza agaruke. Aragenda abanza kwakura 10 mu basuku biwe, abaha amahera 10 yitwa mina, ati: muraba murayacuruza gushika ngarutse. Mugabo abiwabo buno muntu baramwanka, niko kumukurikiza intumwa bati: ntidushaka ko uyu muntu atugaba. Ntibitevye none harahindukira azara umwami. Ashitse ahamagara babasuku yasigarana ya mahera ngo arabe ingene bari bayacuruje. Uwa mbere arengutse avuga ati: Mukama, imina yawe yungutsemwo izindi mina 10. Shebuja nawe ati: wagize neza musuku w'umutima, mbere ko wagize umwete mu bintu bidahambaye, ubu nkugize umutware w'ibisagara 10. Uwa kabiri nawe arengutse avuga ati: Mukama, imina yawe yungutsemwo izindi mina 5. Uwo nawe aramubarira ati: genda nawe twara ibisagara 5. Uwundi nawe arengutse avuga ati: Mukama, ngiyi imina yawe nayibitse itekeye mu kiremo, kuko nagutinye, nzi yuko uri umuntu w'umuhambazi, ubikuza ivyo utabikije, ukimbura ivyo utarimye. Uruwundi ati: noneho uritsinze musuku mubi, wari uzi yuko ndi umuntu w'umuhambazi, mbikuza ivyo ntabikije, nkimbura ivyo ntarimye. None se icakubujije kubika ku bacuruza amahera yanje ni iki? Nanje nagaruka nkayakwakana inyungu yayo. Araheza abwira abari ngaha ati: nimumwake ya mina mu gihugu ufise imina 10. Nabo bati: Mukama, yamaze kuronka 10. Nawe ati: ndababwiye, uwuri n'ico afise niwe bazokongerereza, nayo ubutacagira bamwake n'ico yari afise. Abo bansi banje nabo bamwe banka ko mbaganza, bigize hano maze mubahonereze imbere yanje. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye mwese muriko muratwumviriza, iri jambo ry'Imana duhejeje gusoma riratwigishije ibintu nyamukuru bihambaye kandi biri mu ishingiro ry'ukwemera kwacu.
ubwa mbere ukwemeza izuka ry'intungane n'ibihano by'abasuku babi. Ubugira kabiri ukwemera ko Imana yaremye byose ibikuye mu busa. Ubugira gatatu ukwemera ko urupfu rw'intungane ari isoko ry'urukiza ku bandi. Ikigira gatanu insiguro nyayo y'ubumaratiri. Ikigira gatandatu guteza imbere ingabirano zose twahawe n'Imana mu kurindira umunsi w'ihindukira ry'umukama. Nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere, inyishu izi mvukane zitandatu za mbere zagiye ziraha abariko barabagirira nabi, zose ziraduhishurira iki ciyumviro nyamukuru c'ukwemeza izuka ry'intungane n'ibihano by'abasuku babi. Bose mu kwishura berekanye yuko bizigiye ubuzima bukurikira kandi ubuzima bwiza busumba n'ubu bari bafise ngaha kw'isi, ku buryo bashoboye kuburenzako amaso kugira ngo ntibahemukire umukama bemere kumupfira. Ukaba nkako mbere izuka ry'abapfuye Imana yagiye irarihishurira igihugu cayo buke buke, kuva aho Musa avuze ati Imana izohanagura amosozi y'abasuku b'umukama, kandi intungane naho yopfa hakiri kare izoroswa n'Imana ubuzima bw'akanyamuneza kandi bwuzuye. Ni naco mbere twumvise wa musore wa mbere yemanga akavuga ati Imana irarangura insezerano yayo nk'uko yabigiriye Iburahimu n'abamwamukako bose. Ni naco mbere cigaragaza muri ya majambo ya nyina wabo, kuko wewe yemeza ko ukwemera izuka ry'abapfuye bishingiye cane mu kwemera iyo Mana yaremye byose ikarema umuntu wese mutima n'umubiri imukuye mu busa. Niyo majambo yakoresheje mu kuremesha wa muhungu wiwe w'umuhererezi, amutumirira na wene kwihweza ivyaremwe byose ngo abirenzeko amaso ashobore gusangira na bene wabo uru rupfu rwo gupfira amategeko y'umukama, rwo gupfira imico n'imigenzo y'abasokuru. Ubugira kabiri ni muri aya majambo nyene y'umuvyeyi higaragaza uko kwemeza yuko Imana ariyo muremyi wa byose kandi yabiremye ibikuye mu busa. Imana yonsa niyo ishobora kurema ibintu ibikuye mu busa, ibikuye ku rukundo rwayo. Ukwemeza ko Imana ariyo muremyi wa byose kandi ishoboye kurema ikuye mu busa biraha insiguro rero ivyaremwe byose, bigaha n'insiguro ubuzima bwacu. Amamuko yacu ari ku Mana kandi n'amaherezo yacu ari kuri yo, ari muri yo. Nico gituma abavukanyi ico dufise cose n'ico turi cose ni ingabirano y'Imana, vyotegerejwe byose kudufasha gushikira iryo hangiro Imana yaturemeye. Ubugira gatatu urupfu rw'intungane ni isoko ry'urukiza ku bandi, ni isoko ry'urukiza kuri benshi. Niyo majambo yavuye mu kanwa kuno muhererezi w'izi mvukane. Ukwemeza akamaro k'urupfu rw'abamaratiri, isoko ry'urukiza ku bandi, biduhishurira kandi bikadufasha gutahura akamaro k'urupfu rwa Kristu we yapfuye ngo abantu bose baronke ubuzima, kuko mu rupfu rwiwe twaragizwe intungane imbere y'Imana, twarabacumuzi, twari dukwiye igihano. Ubwa kane tuzirikana insiguro nyayo y'ubumaratiri. Iki gisomwa ca mbere nico kitweretse neza insiguro nyayo y'ubumaratiri. Nkako bavukanye, ubuzima bw'umuntu twese turabizi burafise agaciro kadasanzwe, n'ahari agaciro umuntu ashobora kwirengagiza mu gihe arose ikindi kintu c'agaciro gihambaye gisaba ko yirengagiza ubwo buzima bwiwe. Nk'akarorero kugamburukira Imana. Umuntu arashobora kugamburukira Imana gushika naho yoheba ubuzima bwiwe, canke gupfira imico n'imigenzo myiza hakuyihemukira, canke kugamburukira ishaka ry'Imana gusumba ibindi byose, baba abantu
canke n'ubuzima bwacu, canke urukundo dukunda abandi, urukundo dukunda igihugu, umuntu agashobora kuvyigura agaheba ubuzima bwiwe kubera ico kindi ciza gisumbirije kibera isoko ry'ubuzima abantu benshi. Niho rero umuntu ashobora guheba ubuzima bwiwe hako arenga kuri ivyo bindi vyiza bisumbirije gusumba ibindi. Rero bavukanyi, umuntu ashobora gushikira urwo rugero rwo gupfira Imana rw'ubumaratiri kuko yemera ko ubuzima bwiwe budaherera ngaha kw'isi, kuko yemera yuko inyuma ya buno buzima hari ubundi buzima busumbirije Imana yateguriye abo bose bapfira amategeko yiwe, bapfira ijambo ryiwe haguhemuka. Ca dutahura yuko rero bavukanyi, urupfu rutazimanganya imigenderanire myiza iri hagati y'umuntu n'Imana, ko urupfu rudashobora kuzimanganya ngo ruheraheze rwose imigenderanire iri hagati y'abantu n'abandi, mbere imigenderanire iri hagati y'abazima n'abapfuye. Nico gituma mbere ca tuzirikana ico Eklezia yamigira mu kwitwararika gusabira abakristu bose bapfuye. Turi no mu kwezi kwahariwe gusabira abakristu bose bapfuye, ni kubera twemera ryasangira ry'aberanda ko abapfuye tuguma mu bumwe, muri bwa bumwe bw'Eklezia. Ubugira gatanu, Yezu mu nkuru nziza yiwe aciye ku mvugo y'umugani aratweretse yuko uno mwanya dufise ari uwo kugira ngo duteze imbere, dukoreshe neza ingabirano zose Imana yaduhaye, tuzikoreshe mu kurangura ibikorwa by'urukundo, mu kwitangira abandi, kugira ngo umunsi w'umukama ntuzotugwe ko giturumbuka, uzosange turi maso tugavye mu kurangura ibikorwa by'urukundo. Muri uko kumenya ko ivyo dufise vyose n'ico turi cose twabihawe n'Imana, kandi ko bidufasha kwitegurira kumusanganira niyaza mu buninahazwa bwiwe, bidufasha kubaho tubikoresha nk'uko umukama yabishatse, kugira ngo turonke ibidutungisha muri bwa buzima buzokwamaho, ku buryo mbere umuntu ashobora no kwivako agatanga ivyo afise vyose n'icari cose kugira ngo yitangire abandi, ubwo buzima izo ngabirano Imana yamuhaye nawe azitungisha abandi, gushika naho ashobora guheba ubuzima bwiwe. None rero bavukanyi, dusaba umukama mu masabamana y'uno munsi aduhe ingabirano y'ukwemera, ukwemera ko ubuzima bwacu budaherera hano kw'isi, ukwemera yuko ivyaremwe vyose vyakomotse ku rukundo rw'Imana, ko bitegerezwa rero kudufasha gushikira iryo hangiro Imana yaturemeye. Bidufashe rero kwifatanya gose na Yezu yitangira abandi, atwitangira, kugira ngo natwe dushobore kwitangira abandi, dushobore no kumupfira bibaye ngombwa, ngo ubuzima bwacu bubere isoko ry'ubuzima bw'abandi. Amen.